Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kuri uyu wa kabiri yashimagije imigendanire hagati ya leta yiwe n'igihugu ca Angola harimo umugambi wo kunagura inzira ya gali ya moshi ihuza ibihugu vya Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambiya. Biden ari mu rugendo rw'iminsi 3 muri Angola. Prezida Joe Biden yabitangaje igihe yabonana na Prezida wa Angola Joao Lourenço ku mugwa mukuru wa Angola Rwanda. Abategetsi bompi baganiye ivyerekeye ubudandaje n'imitahe vyotuma amashirahamwe y'ibihugu vyompi ahiganwa neza kandi akingira inyungu z'abakozi. Umugambi ukomeye leta ya Biden iriko ishimikira ko werekeye kunagura inzira ya gali ya moshi mu ntumbero yo kwihutisha igikorwa cyo kurungika ubutare bufise akamaro gakomeye cyane mu bijanye n'ubuhinga bwa none buvanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugana ikivuko cyo mu gisagara ca Lobito cyo muri Angola kiri ku nkengera z'ibahari Atlantique. Uwo mugambi wo kunagura inzira ya gali ya moshi na kigoro ka Amerika ko guhangana n'igihagararo n'inguvu z'Ubushinwa bitera vyiyongera ku mugabane wa Afrika. Leta ya Amerika yemeye gutanga amafaranga arenga miliyaridi 3 y'amadolari agenewe imigambi ijanye n'inyubako muri Angola. Ayo mafaranga azokoreshwa mu gushigikira umuhora wiswe Lobito Trans-Africa Corridor ugenewe gufasha kwihutisha iterambere mu butunzi no guhuza amasoko yo muri uwo muhora n'amakungu. Prezida wa Amerika Joe Biden ntiyacishije mu kanwa Ubushinwa mu vyo yabwiye abamenyesha makuru mu ntango y'inama na Prezida wa Angola Joao Lourenço. Ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri, Prezida Biden yagendeye inyubakwa yibutsa abagiye kugirwa abashumba mu bihugu vyo mu burengero bw'isi. Amerika yatanze ibihumbi 229 vy'amadolari agenewe gusanura iyo nyubakwa. Bitegekanijwe ko Prezida Biden aja mu gisagara ca Lobito kuri uyu wa gatatu, aho azobonanira na Prezida Lourenço hamwe n'abakuru b'ibihugu vya Kongo, Tanzania na Zambiya.